وحيد تحسنت بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة جبروتا 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 جبروت وتاقات الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حفظ الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كفها يا عصاد كفيت كفينا 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 وبحامي معين قاف هميت همينا هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. صدق الله العلي العظيم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتأسلام أمور إيمانا أباني نامي. tungekana kuwaramutsa twifuriza umunsi mwiza n'imirimo ya misi yose n'ubuzima bwiza aho muherereye hose abenda n'igihugu n'abari hanze y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Kungekuka kandi tubashikiriza bimwe mu bimenyetso bigaragaza jini ashiki. Duka kumuvuga ashiki twabuze ingena ateye ingena remwe twarahereye guhera ku mushatsi w'ingena ameze, turavuga inzara, turagishika mu kanwa, turashika indoga ingena agenda, turavuga n'ingaruka mbi atera. Ariko ashiki ni kuvuga yuko ibimenyetso bimurangana byinshi cyane gose. Nacho ituma twaje kugira ngo dushoboye kubandana tuvuga ku jini ribigiro igindogano gitwa jini ashiki. Twabwiye ko ashiki ni jini igirani, jini rikorana n'abantu, ni jini rikorana n'abantu b'abarozi barikoresha mu kuja konona ubuzima bwa kiremwa muntu. Ibimenyetso bimuranga ni bihe? Ndabana ko asaba abinyi bantu mwese kukurikirana kuri Dr. Swale Online TV muri hanze y'igihugu, muri mu gihugu hagati, murengeze kugirane mungu cy'uburundi murengeze ko nayambwira partage na link na sabone kuri channel ya Dr. Swale Online TV kugira ngo channel yacu ishe kugira nanshe gukwira amahanga yose, ishe gukwira ku isi yose. Hama navyo ngibi bimenyetso bigaragaza jini ashiki, ibimenyetso bigirane bimugaragaza. Tuza kuvuga ibimenyetso bishika ku mirongo ibiri tuza kuvuga kuno munsi. Arafise ikimenyetso cya mbere gukunda kwikinisha cyane gose. Umuntu mvuze kwikinisha nkuvuga guhera ku basore, abantu bakuze no ku bantu bahumure, kuko ashiki ntacagwa ntarabangura cyari muto, ntarabangura akuze, ntarabangura umuhumure. Oya, umuntu wese uzi ko ukunda kwikinisha, ukunda kwikinisha kwa bahungu, kwikinisha giye muri dushe, mu kwikinisha mu amasabuni, kwa kuvuga n'abana barazi gina bikinisha birazunye kwegura ngaha umushaka kwikinisha. Ni kuvuga yuko tunemenyetso n'ikimenyetso kigaragaza yuko ufise jini ashiki, yuko umufise umubiri wawe, kuko kujya kugunda wikinisha nuko ugenda witera ibibazo, n'ugenda usubitera imikoshi n'imyaku mu buzima bwawe, ugasanga itukura byose biteragira bisubira inyuma. Umuntu ukunda kwikinisha uryamye cyangwa muri nk'ahantu ugomba kwikinisha, ni kuvuga uwo ni jini ashiki. Icyakabiri naco kimenyetso naco kimugaragaza, cyakabiri naco kuba umuntu udakunda gukora imirimo y'Imana cyane. Kuba uri umuntu udakunda gukora imirimo y'Imana cyane gose, kama uri umuntu utipfuza, udakunda gusenga, uri umuntu wakoze bibi, uri umuntu wakoze ibyaha byinshi birenga kamere, uri umuntu wakoze ibibi gusa mu buzima bwawe, mu buzima bwawe misi yose, atantuze udashobora kuvuga ati atampuwe ufise mu mutima wawe, atampuwe ufise mu kizaci wawe. Cyo ni kiregezo kigaragaza ko ufise iki shetani twa jini ashiki. Ushaka uwo umufise ari wamwirondereye, ushaka ko umufise waramukurungikiye bivanye warazi ko ngaha ku isi hari byinshi. Aha ku isi ni benshi batifuza ko umuntu hotera imbere, ni benshi batifuza ko umuntu yoshobora gusenga imbere, kuko iyo wawe uteye imbere ukabona bishikikiye cyane gose basubonya n'uwawe. Abandi nabo babonye wabatashiteho imbere babandanya bamugira nabi. Nituma mu buzima bwawe ko uzotera imbere, ukazona mugenzi wawe agize cyarose arateye imbere, fata amaboko ushire hejuru, saye Imana igufashe, itimana bandanya umenzagira urya anya hama nandi ufashe inzombere nkawe, ni viza gose gusumba. Ikimenyetso kigira gatatu ni kuvuga iki? Iyo uramutse uryamye mu ijoro, usinziriye, kumva umenga hari umuntu muryamanye, kumva umenga hariho umuntu ugizene muryamanye. Kuryamana rero cyo kuvuga ni kumva umenga ari umuntu muryamanye, kumva umenga yagusize ko ukuguru, ukumva umenga gusize kiki ukuguru, muri kumwe mwaryamanye. Kimenyetso kigira kane nugirane kumva kandi umenga impande yawe hariho ikintu kiharyamye. Umva ikimenyetso cyo twavuze yuko kumva hari umuntu muryamanye gusize ku kuguru kandi uramva yuko umenga muri kumwe. Ikimenyetso cyo kigira kane
kumva yuko umenga impande yawe hari ikintu muri kumwe muryamanye cyangwa mugituma muri kumwe umenga muri kumwe kumenga nukugemye aho hantu kumva umenga umutima wawe cyangwa umubiri wawe kubwira yuko umenga hano hantu umenga hari ikintu turi kumwe tigemye ngaho impande ze wandi. Ikimenyetso kigira gatanu, kumva umenga aho hantu uryamye hariho umuyaga uko azunguruka ahantu uryamye. Ncyo mukumva umenga ahantu uryamye ku gitanda kumenga uraremewe gusa umenga ari ikintu kikuremere cyane gusa umenga yani hari uburemere burenze cyane gose burenze cyane gose aho hantu uburyamye. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ufise jini ashqi. Ashqi ni mu bwoko bw'amajini mahaba, ni ubwoko bw'amajini muri amajini atanu asambuza abubatse, asubiza inyuma abantu, akazi kano kugirani kuza gusambanya abantu. Kandi uyu ashiki iyo amaze kuza gusambanya ni wa muntu ukunda kuruta kesha na kesha ukorangura imikora imirongo amabanga y'abakuze, ukunda gukora ivyo bintu kesha na keshi. Wewe urabirota muga wewe niwe girani ni waronka inyungu gusumbya wewe, uretse yuko wewe uza kugirani uza kurasanga uronse ibibazo uronse igorane dushaka kuzotuma ataki na kimwe ushaka kwimera mu buzima bwawe, ugasanga ku bagabo barabuze n'ingufu zo gushobora kubonana n'abakenyezi babo. Ku bagore nabo nyine ugasanga barabuze ubushake gushaka kubonana n'abashinga ntahe babo. Kuri ubwo rero si jini giza yo kwiguza mu mubiri, ahubwo ni jini ribi kandi n'uburozi bubi cyane gose, kandi benshi barabufise, benshi barabugendana, benshi barabwirigana, benshi barararana, benshi babuvukiyemo gushikaho bakura bakasaza bamvise ivyo bintu. Ikimenyetso kigira gatandatu naho ni kumva umenga ahantu uri hariho ahantu aho uryamye ngaho kumva umenga urasinziriye cyangwa uraryamye, ha mu ndoto cyangwa atari mu ndoto, kumva umenga ahantu uryamye hari umuntu ariko arahema, kumva umenga hari umuntu ariko arahema ngene kugira ngo abahema asinziriye mugabo muri abantu mubone mugo kumva umenga hari umuntu ariko arahema. Umuntu ukunda kubujya mu kumva umenga ahantu uryamye hari umuntu uryamye muga wo muri abantu ntumubone mukora ko ntusho kumufata mugo kumva umenga ariko arahema, kumenga ariko aragirana ariko arahema ariko arasora imwe mu kugira umuntu ariko arahema nyene, kuko n'amajini nibiremwa barafise imwe mu barahema mutwe duhema gusa itandukanye ryabo nuko badikibada nta mubiri bafise. Oya ni pepo ni hewa. Ukumva umenga ahantu uri urumva umuntu ariko arahema, urumva ikirema ko kirahema muga ntukibone. Cyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe ufise jini ashqi. Ikimenyetso kigira gatandatu, kuronka ibibazo byinshi cyane gose, wewe kwamana imikoshi, umwana akagwara uwakira uwundi akagwara, cyangwa ugasanga isanganya ugasanga ujya arapfuye, cyangwa ugasanga uri ku kazi ugambura umuntu wamuvise imyako ngangoro bisangura imikoshi, kwa uri umuntu ufise imyako myinshi cyane, ufise imikoshi myinshi cyane, ukamura umuntu aho abandi bo bakoze akantu neza, ukamura umuntu subira inyuma, ukamura umuntu atakintu na kimwe utazobaho atakwezi gushaka guhera ubaye mu munezero mu kwezi mu minsi 30, ugasanga mu minsi 30 umaze kuri kwezi gukwira, ugasanga iminsi hafi 20 yose uyibayemo uri mu bibazo gusa. Cyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ufise jini mu bitwa jini ashqi, ari mu bwoko bwa jini mahamba. Twaravuze uko ateye, twaramuvuze. Ikimenyetso kigira gatandatu naho nugira nti kwipfuza. Bantu mukunda gushura cyane gose, kwipfuza abagore babandi, kwipfuza gusambana n'abagore babandi, canke umugabo wama wumva nk'ubushake bwo kufuta gusambana n'umugore wundi, guca inyuma uwo mwubakanye, guca inyuma umugore wawe, canke umugore yipfuza gusambana n'umugabo wundi, uwo ni jini ashqi. Niwa gutera ubushake bwo kurenga urugo rwawe ukagenda gusambana n'abandi bagabo, cyo bagenda gusambana n'abandi bagore. Muntu wamugira ubushake bwo kugenda gusambana hanze, ugasiga umugore wawe mu nzu, cyangwa ugasiga umugabo wawe mu nzu, iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ufise jini ashqi. Ko jini ashqi aragushiramwo ubushake cyane bwo kugira nko gushaka gusambana umwanya ari wose, kandi ugasanga ubushake buje tamamvu ninge bivuyeko. Ikimenyetso kigira umunani ni kugira nte kwama uri umuntu witandukanye n'abandi, kwama uri umuntu kwikumira, kwama uri umuntu wa wenyene, ugasanga ugomba kwicara mu bantu benshi, ugasanga uri umuntu kwama ugomba kwicara wenyene, ugasanga umuntu ugomba kwigumi, yani ugomba uri wenyene, utagomba kuba uri hagati y'abantu benshi, ukunda kuguma uri wenyene, ukunda kuguma cyane hawe wenyene, ari muri saro, ari mu cyumba, ari kwishura, ugasanga ni wabona ha kwishura no mwiga, ukabona hari umunyeshuri hageze kuja muri recreation, hageze kuja gukina, ugasanga gama cyane hawe wenyene, nuko ateye sose, uwo yaragwaye, uwo nyani kuvuga icyo kimenyetso kigaragaza ko afise jini ashqi. Ikimenyetso cy'icenda ni kugira nte
kumara umwanya muremure cyane gose uri kurangiye muri toilette mu bwitumo uri muri toilette giye kwituma muri toilette giye kwituma ku mwanda mukuru ukagendayo ukamara umwanya muremure gose aho wahejeje ugasanga umuharura amakaro gaharura irya karo ya mbere yakagumuharura umusiri wanyurenganye ukawuharuka uraba harenganye imisiri wanyigahe mbigiye ukumva ngo kugumira muri toilette wicariye nyine ata mpamvu nimwe yitumuvayo ukumva hakamoto kameze neza cyo ni kimenyetso cyangwa muri douche cyo ni kimenyetso kigaragaza yuko ufise jini subiani jini ashki ni jini mubi cyane gose ni jini afise ubushobozi bwo kwihindura umugabo cyangwa kihindura umugore mugabo ukunda kwama abo bantu wumva bakunda gucigirwa abagabo cyangwa abagore abo bantu bumva bamaraya bakunda gushorashora cyane gose na keshi na kintu gusanga afise jini ashke nico kunda kuvuga ntuzomutuke umuntu canke umugire nabe canke umutyoze kuri bijya anya kungeso zimwe zimugasi zose kungeso zimwe ushaka gusanga hari kizimutera ushaka gusanga hari kibimutera kuko harevyo umuntu yironderera nivyo bagira nte bamurunka nyene bikaza bivanye na bifu z'abantu. Ikimenyetso cy'icenda gukunda umuntu kuba uri maguru kunzira karimanzira gukunda gutembera cyane gose kudaturiya kutaguma mu rugo ugasanga umugore yama yazungu umugore yama yagiye wama watembeye kira ntusukangama wagiye gutembera ugasanga wewe umunsi ufite amasaha 20 ugasanga kubise nka kurse zirenga hafi nka 50 kandi ugasanga agiye ibintu bimaze atamamvu namwe bifise gombe ugasanga wa mwanya ugira ngo wicare hasi nazi Imana wegeze Imana ukora ibintu mwimwe bikugira akamaro ugasanga umuntu wama wagenda genzi utaguma hamwe kunda gumutembera kumuguno guta masorti wewe ngira ngo ata nkuru nimwe utazi muri katiye ubamwo ata nkuru nimwe utazi ukamura umuntu wamafasha masorti ata mpamvu atanyungwa gufitiye ubuzima bwawe cyangwa ubuzima bw'abana bawe cyangwa ubuzima bw'umuryango wawe. Ikimenyetso cy'icumi na rimwe ni kugira nte gukunda gutembera uri gusa nagenda abwira ikintu kimwe mugerageze nko ku bantu bashinga ntahe mugerageze kuko kira muntu azobazwa umugabo azobazwa umugore azobazwa abana kandi umuvyeyi azobazwa abana biwiwe muntu umenyereza umwana gutembera agenda ari gusa haba ku bana bato kubakuze ni kuvuga iki jini ashki arashura kugufata uri umuntu unda gutembera uri gusa umuntu gutembera abahuzu guhenderezo sanga umuntu akatembera abahuzu bana nigakareso yambaye imbere karabondikana cyangwa ugasanga yambaye ubuhuzu bugufi amaguru yose ari hejuru ubu ayasa majambere ubwo n'ubu burandero ni gutibanga ni ibintu bitiranye isoni ni kwikura kicubahiro kandi kwitera ibibazo mu buzima bwawe. Jini Ashki baragutera kandi gukunda gutembera uri gusa kugira nambaye impuzu zitakwiye kwambara impuzu z'impenderezo ivyo onye bitegwa na Jini Ashki cyangwa ugasanga utuye kuzambarana Jini Ashki na ufise mugabo nyikuye kunabona ngene wambaye uri gusa kuduhenerezo akaca gufata akaca gutera ibi vyose turavuga usanga guteye ubwibona guteye ubusambanya guteye ingwara zimwe tagira kundi zingana usanga ubuzima bwawe ubayeho ubuzima bw'imyaka ugasanga wa muntu zo kwa murongora wa murongorwa wahukana kumbe Jini Ashki arashapiga hodi kubera iki inyifato yawe kuko uyu Jini Ashki keshi na keshi hagira mukurogera cyangwa ugasanga wewe wenyene umwirondere bivanye iki n'inyifato yawe ahubwo wagiye usanga terambere ahubwo ni iki namasubiza nyuma. Iki 12 gukunda umuntu ukunda kurara uri gusa gukunda kurara uri gusa gusanga umuntu yari gusa nani muzu yimbere yambaye yari gusa acana piga usingiza hivyo ibyo byose ni ibimenyetso biraza ko ufite Jini Ashki cyangwa ni ibimenyetso bigirane bihamagaza Jini Ashki kugira ngo ushaka kwinjira himuzanga kuko ni jini w'umusambanyi ni jini w'umushashuzi ni jini w'umaraya abamaraya abantu bakunda gushurashura bakunda gusambana keshi na keshi bakunda ko ufite Jini Ashki nawe ukunda gusanga ari ingeso zabo munyuma z'ingeso zabo zikazakurura kugirane gutembererwa na Jini Ashki akabatera ubwo buraya. Ikimenyetso cya 13 ni kugirane kujyama cyane umwanya muremure gucane gose ugasanga umuntu ajyanye umwanya muremure cyane gose kandi ntagwaye na mpamvu nimwe y'ingwara ibivuyeko ugasanga uwo muntu uzambi wiwe numujya kugitana ananguruma hadi mabata nataka kutoka ugasanga ngiye kugitanda arahirira gushika usanga amabati agomba kuva ku nzu. Ico ni kimenyetso kigaragaza yuko ufise Jini Ashki. Ikimenyetso kigira 14 mugirane kubura
kubura itiro umwanya muremure cyane gose muntu ukunda kuronka itiro bigoranye kugira ngo kwabe bikibazo uwo ninde ni jini ashki. Ikimenyetso cya 15 kumva akamoto kameze neza cyane gose kwinjira mu cyumba cyagiye muri salo kumva akamoto keza parfait imeze neza cyane gose mugabo igitangaje gusanga muri iyo nzu uyomwe wewe nyene muri cyo cyumba ukyamwe wewe nyene cyangwa gusanga iyo nzu muyibanga muri benshi mugabo gusanga icyo cyumba ni gufise urufunguzo kwinjira muri cyo cyumba wene winjira niwe winjira kandi kongera kugara mugabo winjira mu cyumba ugasanga hari akamoto ka parfait iyo parfait ugasanga muri iyo nzu nta parfait ihari ugasanga muri iyo nzu wewe iyo parfait yavuye he ugasanga akamoto ka parfait mugabo iyo parfait se wayipomye cyangwa se ndesizeho ugasanga irahari uyo niki uyo ni jeni ashiki yamaze kugirana yamaze kudodora mu buzima bwawe. Ikimenyetso cya 16 ni kugirane gukunda cyane gose kurota uri kurabigwa cyangwa uri kurabira gukunda kurota cyane gose uri kurasambana kuna kurota cyane gose uri kurasamba ugiye kuryama gose usinze gatoyi ukacho tukurasamba nagirutse guhenda ivyo birashika keshi birashika uri umuntu ushobora gusanga umaze imyisi miremire gose igihe kirekire gose udakora ico gikorwa iyo mibonano y'abantu bamaze gukura ivyo birashika bikagushikira nka rimwe mugabo uri umuntu bikunda ko byagushikiye cyangwa yagushikiye nk'umuyinga kagushika 3 5 6 ukohonya ico ni kimenyetso yuko ugize iki ufise iki jini ashqi. Ikimenyetso cyo kigira cya 17 kurota keshi uri kurakora amabanga y'imibonano mpuzabitsina mwijoro ugisinziriye hama wamara kandi igihe uryamye usinziriye wewe ukaba wabirose waryamye usinziriye ukaba tubona ukora amabanga imibonano mpuzabitsina ukabirota mugabo kiye gihe wagenda kurota wararyamye wambaye impunzu ukatuza gusanga gatondo wambuwe impunzu akandi waryamye wambaye impunzu. Ico ni kimenyetso kibi kigaragaza ko ufise ikijinashiki muntu ukunda kujya wambaye impunzu mu gatondo bwaca ukabyuka usanga impunzu wayambuwe atawayikwambuye kandi ukaba wamaze kurota iyo ndoto. Ico ni kimenyetso kigaragaza ko ufise jinashiki. Ikimenyetso kigira 18 muntu ukunda kumva ubushake bwo kubonana n'umugabo cyangwa gukorana n'umugore muntu ukunda kwifuza kubona muntu ukunda kuronka ubushake bunene cyane bw'imibonano mpuzabitsina kandi bukaza ata mpamvu nimwe ivuyemo kuvuga yuko hari wipfuje ari umudamu abonye cyangwa umukobwa abonye kandi ntunakifuza umugore atari wawe kuko wonye ni gutesha ibanga uri kurabyumva ni kuvuga yuko ugasanga nk'umuntu ari karima ari mwishamba karima waza gusanga honyene bana mkubwa nani ndo hivyo tengo sasa ngaho nyine umuntu acashaka yipfuza kubona nani iki n'umukenyezi aho rero uri ko ari mko kutisuka aho nyene ko dusanga karoti ngiyo ngaho irahagaze cyo mugasanga wewe uri kurakora mu biro cyangwa uri mu bindi bintu nta ncibura kimwe arufise ugasanga wewe urose ubushake bum directement aho nyene atampamvu nyine bivuyeko. Ico ni kimenyetso kigaragaza ko ufise jini ashqi jini mu bicane ngose. Ikimenyetso cya 19 ni ugirane kuba uri umuntu ukunda gukuraho imbanyi muntu ukunda gukorora imbanyi mu buzima bwawe ugasanga hagize ko twarinda imbanyi ikikoroka. Ico ni kimenyetso kigaragaza ko ufise jini ashqi. Apana gukoroka wewe urwaye imbanyi ukunda kuyikuzayo muntu ukunda gukorora imbanyi ukunda gukorora inda uyo ni jini ashki. Ni kimenyetso kufise iki jini ashki. Ikimenyetso cya 20 kuba ingumba kutavyara kuba ingumba mu buzima bwawe bwose kandi wagenda kuyipimisha kwa muganga bagasanga nta kibazo mufise usanga buzima bwawe bwose ubaye ingumba ntuvye hamwe usanga ikibazo kirare usanga buzima bwawe bwose ntuvyaye ukazusanga urarongowe guhera umwaka wa mbere umwaka wa kabiri imyaka 10 uri mu ndowa uri mu bugeni ugasanga nta mwana urose. Kimeze kiraza kufise jeni ashiki muntu kuranyumviriza uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi uri hanze y'igihugu cy'u Burundi ibimenyetso bivuga ko mpamvu kugira ngo mwitahure mwimenye kugira ngo namba ribazo mufise ariko bazo mufise kugira ngo mushoye kurondera dusho kubafasha kirikare amantaro atararenga inkombe. Nimero ya telefone ni 68 143 908 ndiyo nimero ya telefone. Mugerageze rero mugire sabone mugire partage mwanahani n'ibigana byo kugira ngo bishike kure ku buryo umurundi azogira ikibazo azoro nk'ashaka kuza kuronderera ndetse n'ugutara umurundi kukobera ashaka ko ari mu Tanzania umukongomani umuntu uzeye umunyarwanda wehe kugira ngo ashobore kuronka ubufasha bwacu
zacu hakiri kare. Murakoze cyane gose, hama ndabashimiye gose muri hose mubandanye mufita mu mugongo. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa Islamu, amahoro y'Imana abane namwe.